kubita ndabaragira ikigongwe kubita ngira ikigongwe yo ndabara muzokoma mukubitwa iminsi yose maka mwese tuzobisha tubamare abona ikigongwe kubita ikigongwe ariko jewe muriko mumbora ubusa munziza iki njiriki ngaha munziza uburozi jewe ndigeje mwigira ngo mwitwa ngo murabami mbe Matiyasi n'ibyo bintu mwihaye mwebwe n'ibiki mwebwe ngo tubigira ngo turabami kandi ntituzigira tuvaho ku butaka urantegera ndenda bumba mumbora ubusa gusa iminsi yose ariko mfasha nimungirire ikigongwe mureke kunziza ubusa munziza uburozi jewe ntigeze mumbora iki mundeke kunkubita mumbora ubusa jewe nda burozi mfite nabwo nigeze kandi byose bizohagarara we kukwica n'akanya gatoyi cyane Zabara ibi byose bizohagarara agiye kuvuka uwitwa Wetu niwe azohagarika ibi bintu ubona wewe witwa Wetu niwe azobihagarika ahindura azohindura uranyumva jewe ngome mwice mwaheze kunyita munyagiriza uburozi jewe nazi muzova bizohagarara Wetu azobihagarika byose bihere Wetu ntazigira abaho ziba harabaye ubwami bwitwa ubwami bw'icenda. ubwo bwami bwatwagwa n'umwami yitwa Remi. uwo mwami Remi mu butware bwiwe yaracinyiza abantu ndetse akanabica ataca baziza. ariko hakuno hariho umuryango w'abihebeye Imana. uwo muryango waragwanya cyane ibyo umwami Remi yakorera abantu biwe. umwami Remi amaze kumenya yuko uwo muryango umugwanya yaciye atangura kuwagiriza uburozi kugira ngo awurimbure wose, awice awumare atankurikizi. umwami Remi yaciye atanga itegeko yuko umurozi uwo ari we wese azofatirwa muri ubwo bwami azokwicwa urupfu rubi. nuko umwami Remi abatanguye guhiga uwo muryango w'abihebeye Imana. ariko kubw'amasengesho y'uwo muryango Imana yari yarabasezeraniye yuko muri uwo muryango hazovuka umuntu yitwa Wetu, kandi uwo muntu azoza guhagarika amabi yose yakorerwa muri ubwo bwami. Imana ikirungika igitabo kirimo ibyo Wetu azokora byose n'ukuntu azovuka. kandi muri icyo gitabo hari handitswemo yuko uzogitora azoba ari inkumi, ngo kandi iyo nkumi izoca isama imbanyi biciye muri icyo gitabo, nuko Wetu azoheza avuke.
ibyo byose ngiragiye kumva ariko ndamusange Bene ndakuzanye nga. ya naguheze ndakubona narabyandi ukunda kumbira nakubuze Ega naje none nari nkishika. mbega nyene byaguhereye hehe aho usigaye uba ukaza kubumbira imbere y'ibwami Erega sinagoma ngena kumbira hariya. Nta kintu noronka. Ega ngiye ngahe imbere y'umwami. Ibintu birashobora neza bakashobora kubera ibwami urazukara abantu benshi. Mushingana we ukupe ngeni ngurane gusa ibwami nyene ngaha Ni hatari. kwanza reka tugere ihoze ibyo si tutari kinzawe hari igitabo natoye mu murima igena ariko ndarima nashaka uve mu twurimwo unkurikire tujane ndakweka Aro nari nkishika. oya nta na kimwe ngo tugende ni ibintu gusa uraba ibintu byanditse muri ico gitabo Ebasha. Aba wanyiwe ingenda garuka. tugende gya ningoga birihuta Kabasi ndaga. mutware wanje Yego. natuye igitabo ndiko ndarima Ndi hamwe warambye ko wagiye kurima. ico gitabo rero ibintu nabonyemo nasanze canditse konde wetu Ngo wetu wetu. yego Kunigi dujambo sijambe ndaryumvise kandi inkuru za wetu ni ndende cyane. Ahubwo numva ubwoba byo bintu. ubwoba bw'ibintu Mahoro ubwoba bw'ibintu bizogiye gushika muri misi kuko inkuru ziwe ni ndende cyane. Ahubwo turanahumiwe mugore wa cyane mva ubwo binteye amakenga y'ibiki mutwara hinge tugwandanye ndakubwira tubandanye nanje urambwiye jewe numva ubwoba bw'ibi bintu. Umugore wanje ijambo bya mbere byo ngo ndagusaba umanze unyereke icyo gitabo uzo gukora. umushingana ibyo ntitwobipfa reka ndakikwereka Iki gitabo igihe wagitora wari kumwe nawe? nari jenye Nta muntu n'umwe igeza kubona? reka Igihe wakizana nta n'umwe igeza abona ko ari ugifise? oya mugabo wanje kunteye ubwoba none nibiki None urazi ibintu watoye?
igitabo mu ntango tukiva ibwami nakubwiye ngo ibi bintu biteye ubwoba kubona kino gitabo ariyo gitoya ibya mbere byo aho tuvugira ubu urafise imbanyi imbanyi mushinga ntaye wawe bigenze gute uyu muntu ubona ngaho gitabo niwe muntu uzibaruka niwe muntu azoza kugonya akarenganyo dukorerwa ibwami duhogwa nga turi mu miryango mushinga y'abarozi ni ahantu wasomye havuga ngo uzotora kino gitabo wese azotwara imbanyi ngaha nimba wari wagisomye neza kubera inkuru z'uyu mugabo zari zaravuzwe kuva kera n'abasokuru kandi none ngibi byanditswe birashitse mu fasoni wanje uyu mwana azoba aje kubumba imitima y'abantu benshi abatemera mpwemu w'ijambo wera hari n'abandi bazoba arabamenja bakorera wa mugwanizi mubi shetani nabo nyene bizogenda neza bagororoke bemera uhoraho kubera umwana ugiye kwibaruka kandi uyu mwana twebwe tuzoba nk'abarezi nabwo tuzoba nk'ababyeyi kuko ivuka ryo ngaha ku isi rizotera amakenga benshi kandi ridatahuritse iby'uwo mwana ariko tuzobyemera uko nyene kuko n'umwana mpwemu wera tuzoba turungikiye kandi ico gitabo ndiko ndakubwira ibwami bakazora mukabamenya iyi nkuru azoba ari umunsi wacu wo gupfa kuko ibwami harashitse umuntu arababwira inkuru y'uwo muntu kandi uwo muntu azoza yitwa wetu kandi uwo mwana ntakwiye kumenya ko azovukira muri wewe kuko niyo babimenya twese bazotugandagura bufasoni wanje nico gituma ndakubwiye ngo ugumye ibanga urigumye mpaka ikindi naco iki gitabo naho wagitoye tuzohura n'amabi menshi kandi akomeye cyane kubizokurikira ntibizova kuri iki gitabo ahubwo kino gitabo cabaye ikizokwereka inkuru zose uzozuracamo mana ndabyishimiye cyane kuko ibyo wasezeranije umusabyi wawe ubishikanye amahoro ndanezerewe akanyamuneza karamfashe je mutama Simeho upfasoni n'akanyamuneza ku muryango wa Simeho naho tugiye kwanka numva amarira ntembye akanyamuneza karanyica mupfasoni wanje ntacyo ugira ubwoba uyu mwana uzi umugweho umugwe inyuma ingorane zose azogira tuzopfa dutanga amaraso kugira ngo mwemu w'ijambo ry'Imana agaragaze kwerekana ubushobozi afise ngaha muri iyi si mushinga ego byumgiye ego ariko ukanizere ko bizogenda neza yacu gira ubwoba muvasoni wanje byose ni byiza hama ku bijanye n'iki gitabo kigumana
kizo ahubwo gace tuzokaryejo kandi aricyo kizozana amaberebere y'umwana ibindi bizoba byavutse oare ibindi byatari we numva ko byatewe n'ingwara Simeho nukuri hasigaye mva mu nda imisonga myinshi nimba ari biki nabyumva ariko uraremerewe ntabyibona ahubwo umushinga nawe wanje bamubyeyi akabidufashamo kweri kuko ndabona yataye erega ujya mushinga nawe dufashamo ibyasi byo mu ishyamba kandi na jeno byaha ntazi gukoresha ntazi kubikoresha ndabizi nyene gusa nabyo byose akoresha nanjye nabiro mugabo rero igikuruzi byatsi gikora ijambo ry'Imana kandi Imana iyo wituye nakinanira sinahaririye Simeho none ibyo byatsi twubwabo none nemerewe none urasenze Imana ubona ntacigufashije kangaye kamanda senga Imana kagiye twishyura misi yose none reka Imana uko kazako byarote mbiriza Simeho reka kunyicisha amajambo wenye mbabikunda rundira ibyo byatsi nta kindi mbega utambwiye twafunguye mu gatondo nakumerewe nabi ikintu ashaka kuvuga wenye mbonyine twashigaye ndendera ibyo byatsi hamunzanire cyane bikunze ariko umugabo ego umwana asubonje jenyene Simeho umwana asubonje jenyene ndabyibaza ingi bose ngene gushu twaci twarutroviko amariko ndaza kugaruka se mugabo mahoro abo kwa Simeho mahoro yego meze neza yego ya byatsi wabimaze mbashi byatsi nabimaze ariko none bapfa ndabona Imana yarabikoze muri ibo ari ana idakora shobosha ariko ababanyi ntimwatubariye ngo tumenye kubera akazi kenshi ega muraje akonje ko yego muri baruka ko nanye narishitsa imbere musigari impore sawa yego wa mukobwa wo kwa Matiyasi afise imbanyi nini cyane umwanya n'umwanya arashobora kwibaruka Potasho sabye mwami wanje hitana ingabo abafuta bakeye ingabo uwo mukobwa sinkeneye kwa abaho genda bose ukunguture umukobwa ntabeho n'umugabo wiwe n'umwana wiwe bose mwice urabyumva ego nirigi riri mu nda byose mukureho nuko nyene icubahiro tugende genda ego we genda ama nawe tugende abasoda ni gute bashobora kunsanga ngaha muri iri shamba umwami ariko arangendana ariko arampohotera
hinge manze mbwira umugore wanje duhunge kuko ndabona ibintu byo ndaka byokoro. Sara. Sara. Byuka. Byuka. Iki? Byuka ngaho ingabo z'umwami. Habaye iki? Sara byuka ega ingabo z'umwami zamaze ziko zazunguka hose mu mashamba. Nyeko duhungi. Abo bava tubona iki kimu. Tugenda he? Sara ndakwingiza. Ndakwingiza. Sara baradufata Sara. Birahise sinikunda kundeka. Basi manzure gatoya. Guma. Sara. Umbemeze gute? Genda murondere hera nanjye ngira nce ngahantu kurara. Cyariya naho cyariya nanjye ngiye kurarondera. Sawa. Hana kimwe mbonye hariya. Mwebwe nta kintu kimwe mwabonye hariya. Eka natwe nacu twabonye. Muze rero tugende. Tugende. Nakana umvise kariko kararira hariya. Ni muze tugende kwa. Yavya. Ntibishoboka. Yumva yavya. Nta maraso mubona. Oya ntibishoboka. Iyi. Ibi ntibishoboka. Yabyaye. Ntibishoboka. Ntibishoboka. Ntibikunda kandi bari ngaha hafi. Chahariya nanje chahariya tugende kubafata. Naho ubu baraja kure. Ubu baraha nyene. Chahariya nanje chahariya tugende kubafata. Tugende.
urabona bariya ziriya n'ingabo z'ibwami kandi ziko ziratuhondera kandi urabizi byanditswe cyangwa ibyavuzwe muri icyo gitabo ibi birimo kandi ndibaza ko bamaze kubimenya oya cicika ndagusavye uce muri kano kayira uje bukera urya ruzi ntwarira umwana neza pole jewe ngiye kubasamaza ndagusavye haguruka pole niwashika hariya ku gasozi urandorera ndaza kuza nanje ngiye kubasamaza kugira ngo ntihagire umuntu amenya ko ari ngaho ndakwinginze sa ndabira umwana wanje neza reka ngende somya akana kanje ndagasezere Imana iguhezagire cyane Keda amahoro pole Mwese mumundekere namwihanire mumundekere namwihanire reka tumuhane umviriza mumundekere namwihanire bamunyubaha reka je namwihanire reka namwihanire nakishe Bana. uyu mwana wacu ategerezwa kwitwa Wetu. Sa kubera iki yitwa Wetu? Ndavuze ngo uyu mwana wacu azokwitwa Wetu. Nta mpamvu n'imwe hari yo kumwitwa Wetu. Kubera iki? Jenda umwami nijewe ntegeka. Urabyumva mugore wanje? Urantega amatwi uranyumva? Mugabo ushobora kunsobanurira impamvu uwo mwita Wetu? Ategerezwa kwitwa Wetu kuko Wetu ari izina rituzunana inguvu n'ubwami bwacu mugore wanje. Oya, izina ntishobora kuzanana inguvu, ahubwo umuntu ni wazanana inguvu. Narabibwiwe yuko uyu mwana azotegereza kwitwa Wetu kandi azoba umwana w'igitangaza. Wanyumvise? Ntiyakuruna munsi mama mwakanduye canke n'ugucumba andi iteka niryo wamugira niri bakureze nzogusubiza iwanyu.
ese teka mugore we. Zona mutama nisaje bangomba ibintu bishushe. Hey, bishushe cyane. Bapwe. Kadata ntuzokobandanye bibiri. No champuka no mana ni. Rasio nayizanye ariko mbona umugore yitetse ko yishakiye. Iye kumuheba nawe nyene ni hatari. Iri teka ni ry'abantu bakera, iri misuzi misupu. Subire byibohesha. Naguye iwanyu ngo unyorore none rayo ibintu ikurankorera shana aho baye nk'abanga. Fungura mwana niwe gikura. Ke kwishinganye ko wawe wewe. Ariko ko muna mudafungura mwaba. Yasiyo muguma muyigina ntimufungura nabizanye ngo mugomba bya musire nkoko cyane. Fungure. Aho gapasara mani wakura uvavugiye cuko tafungura imbere y'umwana ntohora. Fungura mbona muntera ibibazo ko mudafungura. Umugabo nukidoga ni wawe. Oya. Bari kumanza ugafungura ameje ukabivuga. Nakwije afungura umwana wagikura nawe we. Beka pasaro. Nambise basime ko mibanze. Simewo. Uko kwe. Simewo nyene umwenzi. Asa nukuri imbere mama. Beshera hiyo. Asa nukuri. Ntampe. Asa nukuri. Simewo nyene mwene umuntu. Nukuri imbere mama. We asa. Sha. Kana gatangaza nawe urabesha. Ichi ni nkuru nazo. Na nyamwana mbome ngo ntazoba. Kubera iki? Umugore ntagira ibyo afungura. Ego. None urabesha. Aje Jesu kubesha. No kubesha. Aba yasu kubesha. Kono bubeshi. Kono bubeshi bugaragara. Mama, ubudari ko badafise ibyo batabajya. Nawe kuri kurabikarabira. Salomo, urashobora kuvugira mu nge abavyeyi bariko barafungura. Toka wamuhembire urashobora kuza kuvugira mu sinakuje kuza kuvuga abantu bakuze bariko barafungura. Baba Salomo tuvugisha ukuri. Nanga umwana yaravuze nabi. Yaravuze nabi. Naramubujije kuvugira mu bintu abantu bakuze bariko barafungura. Oya, ibyo sibyo. Aho rero ugira ufate ibyo bifungurwa ubashirire.